Chany Queen ntigeragira isoni kuvuga yuko mwiza gukundana yuko mwiza kudatinga hariya mwakundanye igihe kingana gute yaraflo na Chany Queen umwaka warakwiye oya sosio mwana rahma sigwiwe urero byaguhindukiye ko bwana nimba atavyo warute umupira waguhindukiye gute ngo rahma ashobora kwari gwa afise impamvu yo kubivuga yego wewe twibiri banga wewe yarigeze kubikubwiye oya Mnyaka so mwakundanye yarabwiye ati icyo nzi gusa ari kandi nawe waruzi yuko ari umwana rahma umwana wawe nivyo nzi gusa afise impamvu yiwe yabivuze kandi nawe bwari ubwa mbere wumvise avuga ko rahma atari umwana yego bwari ubwa mbere kandi ubwa mbere yaremanga ko ari umwana wa Lolo c'est normal na Lolilo sumusheri wiwe wa mbere yego bari bafise yarafise abandi yarafise uwundi yes okay Isaac TV ho Sindakurushe ntundushe ntiturushanye niyo slogan yacu 2023 mwanya wa ma stress waraheze turi mu mwanya wo kuryoherwa turi mu mwanya wa bien wa fresh wa hakuna matara. Okay, turi kubera na hakuna matara ndibaza mucamu ubona ngo na hakuna matara nta matara hari nico bisigura mukiro ni hakuna matara. Rich flow out flow God son. Yes sir Zineza boss ego ndashima turashima Imana kabisa brother reka dutangura uko tuvuze ati Araflo ni handsome wa kijiji like ari mu artiste baba handsome boy aba artiste bakuzwe sana n'abadada benshi no bambesha bien sûr je niko ndavyumva Araflo bon sinzi navyonzi nibara bikubwiye yego okay Araflo tuzakubira mu makomantere ngaho Kudraza kubira mu commentaire. Yes. Araflo why kwanza happy new year. Yeah, thanks. Umwaka mushasha nabona umwaka uri mu bantu bahije neza umwaka bawutangurana neza. Ego nkubishimira Imana kabisa si bya bose. Ugegeje kuraba umunsi ugenda uvi Burundi uragenda wamaze igihe kinini uri mu gacerere by the way uraba quiet son ku buryo abantu bose babaza ati Araflo yagiye ndibuka n'induruza zitangura ku social media. Araflo atwarihe nkabijya byabaye nk'ibi biko biravugwa kwa yoya yagiye gute abantu rugarutse ntibigeze bimvira yuko comeback yawe yoba nini kuri urugero iki wakoresheje ku buryo abarundi bose baca bakwakira basubira kandi kukuyumvamwo basubire kandi kuma bakwiyumvira mu mashows yose ni Araflo iki wakoresheje ibanga bo kwanza ndabishimira Imana ko fise talent en tout cas je suis sûr ico kintu fise talent nkuko wavuze kwa yoya na yoya comeback yiwe ni ogorana ko nawe afise talent yes bon ikintu nakoresheje cyane no gukora nakoze cyane kabisa yego vraiment abantu gukora na kindi ahubwo nobwirana ko bazokwakira uko kwakiriwe ega izina ryanje ni ryanyene ntaho ryagiye ebana kabisa nukurikoresha gusa nta kindi ya okay Araflo ndiko ndaraba look yawe umutwe yantangaje kabisa dread ziragabuye by the way sinzi ko mubibona abakunzi ba Isaac TV dread ziragabuye ino zirirabura hariya ziri urafise mu designer nawe aragupangira ati Araflo kora ku mutwe ambara uku gira uku kubise kuko bigenda neza ja muri gym umwanya uko nuko shana ego vraiment ni jeje nene ahubwo uri mu journaliste wa mbere ambaza iki kintu ci style ni style yitwa tous le même on est tous le même turi bamwe twese yego wayikuye ni wonyine wayikreate cyane yego ni idea ni ego Ego vraiment. Sawa kabisa. Yabaririmvyi tuba dufise ama inspiration menshi. Kandi rero bazoshaka kwigana buryo. Baratanguye ahubwo. Yego. Barahari kabisa. Tayari. Ntaco bitwaye reka kundi afite byinshi ndakubaza ariko reka duhere ngaha. Ushobora kudufasha ukatubwira orere yawe y'umunsi. Ujise mu gatondo utangura muki ukacuja muki ibintu bidahera umunsi utakose. No munsi programme nari fise imisi yose lundi à vendredi
imisi yose uvyutse utangura gukora iki ukacuja mu biki umunsi uhera uri mu biki? Normalement ça dépend gusa sinomara umunsi naje kuramutsa mama. Ah bon? Ego. Wow. Ego vraiment. Nice. Ico ebana. Papa mama baracyariho araflo? Ego ndabishimira Imana barahari kabisa. Umwana kangahe wanyu? Mbondo umuhungu wa nyuma, umuganda mu avant dernier. Ah bon. Ego. Sawa arazi umuhererezi. Nice kabisa. Urukuraraba rero umuziki turavuga kuri comeback yawe mu muziki. Abantu barayakiriye neza cyane ku rugero rwana gutangaje nawe uko biri kose. Akuna matata je sinoyiherako akuna matata ariko reka subira inyuma gato mu ndirimbo yagiye urasohora ari ndirimbo nyinshi yagiye urasohora abantu benshi bagiye barazakira nihe ndirimbo kugeza uyu mwanya kuva aho utanguye gusohora indirimbo ndikumvuga muri zishasha nihe ndirimbo yakuryoheye sana like yakuryoheye muri vyose guhera ama video muri studio umva yaguhaye ibihe biryoshe yakugiriza amafaranga menshi yaguhaye abagenzi benshi yaguhaye communication shasha yaguhaye amadil menshi nihe ndirimbo yabikoze cyane kuruta izindi? Bo indirimbo y'amaya mahera si indirimbo nkunda cyane. Ego. Indirimbo yaguhaye amahera si indirimbo ukunda cyane? Niyi indirimbo y'amaya mahera cyane menshi ni umusaraba w'urukundo. Ego. Ndayikunda. Why? Bon, ndayikunda kandi cyane gusa ari izindi ndirimbo nkunda gusumba umusaraba. Okay. Tugiye umusaraba cye nibuka hari ikintu umufana wawe yigeze kumbaza kuvyekeye araflo ati araflo burya umuntu akunda gusenga cyane uko biri kose n'umukatolika ndabi wamubivuga uri umukatolika uri umukatolika baba katolika abandi bama muri eglise imisi yose iyo bikenewe canke uvuga uti no uri muri babandi bavuga ati je ndasengera no muhira ndasenga no aho mbandi hose mbandi ko ndasenga? Oya muranja mu misa na semaine ni ayuzisha kabisa. Yego semaine azisha nanja mu misa chaque dimanche. Ah bon. Kabisa kera na avant yo ko nja mu Rwanda narakunda gusenga no na mardi misa y'igiswahili gusa ubu si cyane nakera. Yego mais chaque dimanche nigeze kuja mu misa kabisa. Okay. Abantu yugiye muri eglise bakura bagute yaraflo you star umustar umuki izo dread kinge nuboneka cyaka kumenya uri muri eglise situation zorazimera gute? Kera niho na cyakugora. Ego nikoga na complex yo kuja mu misa fise imishasi nkiyi gusa ega Imana iraba umutima nabwira aba luki w'umuntu iraba à l'intérieur. Ariko abantu bagukikuje nabo ni atanga. Ego moi je m'en fiche. Je fise target yiwanje nzico ngiye gukora mu misa ya nta kindi. Je sinokora ikintu ngo kubera abantu. Ego. Gusa nivyo bavuga mu Gifaransa ngo la vie ne fait pas le moine mais la vie fait respecter l'homme. Ça. Bon ni iyo complexe ndayifise gusa je mfise target najua kinanibebaga mu misa ngiye gusenga nta kindi. Ndiko ndakuraba nta kintu na kimwe nk'umusani ugira like urekanye na dread ndabye nta masheni ukunda kwambara nta mahereni nta nuratobora ugutwi nta tatuwaje iri ku mubiri wawe. Why araflo? Iyo ni personalite yiwanje, iyo ni identite yiwanje nukomeze sio kwamba walinikataza gusa nivyo nkunda tu niko tushaka wimererwa. Kera narifise vision mvuga iyo nzoba umustar nigeza kuguma yes ngumane ijya personalite yiwanje ya kera ngume uko banzi. Yes araflo ubusari uraryoshe akaruka bazakuda kubaza abastar ka cyane ubusari uraryoshe kuri araflo. Ego kandi oya. Ego uraryoshe kandi barabisha parce que bifise côté négatif na côté positif. Ama inconvénient naya
inconvénient nuko na vie privée ubu ufise cyane bon si ufise vie privée cyane nk'abandi batari abastar yes nico kibazo tu ni vya bintu usanga umuntu ugiye gufata ihoteli bakakuraba ati mama on veut exemple man biri mu bihaza ba star bon ni ega ni exemple kosa ya mbere wavuze yo kuja mu misa yes bakuraba nk'umustar bakubona nk'umuntu aje gusenga bakubona nk'umustar yes umuntu azwi gusa turaba hano nk'abandi yes tuva amaraso nk'abandi murabantu nk'abandi yego gusa twibuke ikintu kimwe umustar ni kiyo cha jamii sinzi nyene babivuga ni cirore yego tube exemple ku bandi niyo mpamvu ibintu by'amahere cyangwa amatatuwaje jewe ubwanje fise fan base yanje igukunda ukomeze yes voilà yes araflo ikirundi wiko kiraza ni bon urakinyera ikirundi kubera kutaruzi ikirundi araflo kubera wakuriye mu bwiza bakuriye mu Nyakabiga bon si quartier gusa si question ya quartier si question ya quartier question yiki kugira ega mu bwiza hari abantu bavuga ikirundi no mu buyenzi tureke no mu bwiza gusa bakivuga cyane gusa sinigeze ndonga chance yo kwiga amashuri y'ikirundi narize kuri ambassade muri Congo yes twavuga igiswahili n'igifaransa bon bigisha igifaransa muga muri recreation twavuga igiswahili abagenzi banje banganiza igiswahili muhira uko nyene gusa papa wanje mama wanje barasi kirundi bon uri sawa rero ko biraza pole ubu no draga no mu kirundi Araflo rich fro god son Araflo tuko turagenda neza turi mu rugendo rw'umuziki urabona ko 2022 Araflo akubise amashow menshi abantu benshi bariko baridoga abastari tumaze kuvugana ko Araflo tumaranya amahera amadira yamaze yose Araflo ntaco nibigutera ubwo iri kuraronka amadiri menshi nikutura bwatsi nanjye bazondoga bafyonde nk'abara bon nivyonera ubwoba ahubwo vyonera binyongereza inguvu yo gukora cyane parce que hari abandi baronse amadiri yo kuja hanze je nayo naronse ntaco wabagize rero uyu mwaka nagishaka ko sohoka ahubwo nigereza gukora kandi cyane yes okay yeah ahubwo nabandi bakore ama connection yakwira ko abandi bako baridoga bamita champagne bandi babidoga ngo muziki mwarawugabuye waragabuye urumva ubiteramo ubona ko Araflo ubona ko Dramati ubona ko Mona Walda ubona ko Bface ubona ko urumva ngo mwarawugabuye ariko arabandi umenga siho bari bacikinege bakore no gukora bazoshikiko no gukora umuntu wese afise umwanya wiwe yes nakindi no gukora batubandanye dukora cyane nakindi bro narigeze kubona stati y'umudadaraho menganelinati niyagiye sinzi ubundi muntu ariko aridoga ngo ara stari bamwe amayongo bakora amashoya gusa uri muri abo birashuka gukora shoya gusa kera apana ubu kera bon ubu on proposa bivana ça dépend okay yes na objectif yo concert dutangiye akarorero ni concert yo gufasha umuntu stand up for yes kintu nk'ico tuvuganye no bikora gusa nkene amahera ukene amahera Araflo umuziki urimo amahera bien sûr urakura biraba uri mu bastar bemeza ko umuziki urimo amafaranga ubu mfise akabare yego ufise akabare Araflo si kanini gusa nakabare kandi karangiriza yego wakwiye kandi mu muziki karaoke urakubita karaoke kuri akabare ka yego Karamaja ya Araflo du adresse we ahomba kuri 6 mu ya gatatu mu 28 yego Nyakabiga yeah kumbe udushaka kunywa tuzora tuza hajya nako karibu noto brochette byose birahari abasara maze kuza gusupportinga kuri iyo project ni ba Chany benshi vraiment ni benshi ba Alvin Bface Traizo Mona Walda Dramati ni benshi yego vraiment wow kandi merci sana okay baraza tukagyoherwa ama prix birasanzwe ni kubyo nyene ko normal yo mu isite Araflo abafana bakurikirana Isaac TV bo musanga hajya ryari bashaka kuza gushorera bashaka nubu après émission kenshi sangapi niho rigala kenshi sangapi
guhera 19h saa moya y'ijoro kugeza saa tanu no mu gatondo mpaka mu gatondo uba wibereye hajya agenda ukuraba akarere bana rigara kabisa wow yeah ndaryohewe cyane icyo kintu urumva artiste bake cyane batagiye ku investisa mu bindi kandi ubwa mbere utangiye ku investisa yego no bwa mbere yego wow nice biriko biragenda kandi biriko biravansa kwa inyuma y'akabare hazokurikira iki instrument yego shaka uzo bon ubu ufise piano shaka ninaronka amahera bure n'izindi n'ayandi instrument guitare batterie tout ça yego aho ukorera naho upanze canke ni wawe kabisa niho panze yego sindaronka amahera yo kugura iwawe bon bwa bizoza yeah espérons voilà tuherere inzira zibiri ukuramo amafaranga urumva turi muri sensibilisation yo kumvisha aba artiste n'abafana ko bateza gusupportinga umuziki wabo muri sense yo kubinjiriza amafaranga mugatera imbere nibizo byabindi ngurumva ngo ara Flor msani wa zamani ngo ari kuravye nta mafaranga ngo na chafise ngurumva turi muri yo sense rero tugire inzira zibiri wewe wakuyemo amafaranga ukura amafaranga mu muziki bon ni muziki nkira karaoke benshi barabizi ahantu nkorera barahazi kuri Zanzi samedi chaque samedi gusa c'est nutundi tudiri pembeni udushow ego ahubwo shaka ngira ikintu ku baririmvyi bene wacu twige gukoresha amahera yacu ego parce que turayaronka gusa aho bifira ni ngene yo kuyakoresha ku investisa voilà toro dusaba ikintu bon benshi bara tuvuge iyo ujya gusenga benshi turasaba Imana iduha amahera muga tukibagira kuyisaba ubwenge bwo kuyakoresha yes nice kabisa uvuze ikintu komeye cyane benshi turasaba Imana ati duha amahera ariko tuyaronse ukamenga ubwenge buca buyaga bon bivara umuntu ariko oya benshi muri mwege vraiment nivyo vuze nivyo uko kandi ubivuze ubizi yuko arabaronka amahera ariko asanga bayatwara kandi benshi voilà araflo urumva ko abafite tudiri twiwe niki ama platform arakwinjiza amafaranga duhere kuri Boomplay ego za Spotify bon si menshi cyane mugabo arinjira ego kandi nugushima uko ari kose voilà tuje muri akuna matara akuna matata ni indirimbo igezweho cyane mu maboate hose niyo mu mabar mu radio ma televiziyo hose urumva utavuga ijya kuri matata umenga nta ndirimbo wavuga iki ingufu y'ijya ndirimbo yabonetse kuva ugisohora iwawe OG yaragira ingufu zidasanzwe kubera iki wimviriye Rappy Boy na Trezo bagiye babiri bajya bose Dramati Mona Walda hamwe na Bface washatse kwiyegereza urunganwe rugezweho canke urafise nyene wabigenjeje bon jewe sindi mu baririmvyi ba kera bavuga ngo sinokora na nouvelle génération canke je simeze uko je iyo bikenewe gukorana n'umuririmbyi uwo ari we wese je turakorana gusa icyo cyumviro si na Bface yarakimfashijemo Bface niwe yabikufashijemo Bface mengana umujama wawe cyane muri close cyane normalement kwanza yarakunze igi original ni indirimbo yiwe akunda vraiment kandi ndamushimire ko yigeze no kumva no muduga wiwe ko arayivuza yes yigeze no gukora aka video ka challenge yari ubwa mbere ndibaza na challenge nimwe yigeze gukora kandi ndamushimiye cyane niwe yamfashije mu vyumviro byo gukora iyo remix no guhamagara abandi baririmbyi yes kandi reka ndabashimire bose antuka ibintu byagenze neza voilà warabarisha atari banga canke ni ushikaji to yari secret professionnel bivugira nga secret professionnel arafurinda ninda gusponsorza amafaranga nturi muri label nturi muki ariko wenye uri organiza bigagenda neza question nziza cyane Jeff team flow niyo ifasha team flow ego iyo team flow mu bandi nabandi abantu benshi yego nibo bavuga ati yara flow arageze gukubita indirimbo abana bagenzi nabantu bakunda umuziki wanje nabantu bakunda
kompersa ya utari muri iyo team yawe ashaka kuyinjiramwo ariko ariko kuri Rise Active kuno mwanya yo bigenza gute bon fise ama place fise tuma fise ama réseaux sociaux social media yes kuri Facebook irishura bon Facebook yanje yiblose sindayikoresha nagatanga gusa nkoresha TikTok nkoresha na Instagram ni Rich Flow ego gusa ego bonandera kuri swat Insta swat TikTok pass ego canke bakarondera umugenzi wanje canke Facebook bari kutayitaho none kubera ari barundi twese yiblose shaka kurekipera ijya nyene nushaka gutangura bushaka yes okay cyo kibazo voilà Araflo reka tuve muri ivyo gato twinjire mu buzima busanzwe nabonye ifoto kuri nuze yanga ifoto ni hande aga picture mbone nga kuri Jizi iyo foto wayibonye ni mboni ifoto nabonye iyo foto ya yego narize okay na Rose Karide narize kuri screen yawe harinde ifoto yanje ari foto yiwawe yego no muri WhatsApp ndani WhatsApp yarimo fingerprint cyane WhatsApp iri direct iruguruye yego okay gusa kugura telefone rero niyo harimo amakode yeah. kubera gushira amakode muri phone yawe ni telefone iri privé bro ni iri public ni telefone privé ntegerezwa kuyikoresha jeje nyene ariko bebe warazi mode pass nayazi kubera il n'est pas obligé nanje sinzi yes ni bro ari ibintu wasanga muri telefone y'umusheri wawe birakubabaza kandi hauko oblige kuyiyangalia ugasanga vyakubabaje mugashikana kubera ivyo kandi hari nutu message turi simple bro j'évite ivyo bintu ego Araflo umbabarire ntacyo bitwareka tugigwe kwaho nyene Chany Queen muri kuyagajyara bon sikera cyane ko nawe horaza hajya ku kabari ka ego gushorera kabia nini ego vraiment aka musteri kamugwana n'umukiriya nk'abandi yes voilà nice muri kuyagara rero ryari hareje oya harezi ego kuri WhatsApp canke live aho nyene ku kabari araza tukavugana ariko nimero yo urayifise juste murayaga kuri WhatsApp yasohoye gari album Colors yes ni album nziza cyane urabazi kuyumva ego kandi imiziki yose okay araskuririmba kandi niwe yandikira umen ego ko kera mugikundanye megane wa mwandikira nandi mwegeze kwa oya mboko kwandikira umuntu nibisanzwe abe yasanzwe birasanzwe ibisigura ko atazi kwandika nawe oya gusa nawe wo kwandika indirimbo ukayima nkayiririmba yes ni nuko yarandukiye album yarandukiye link ego sha ncogi oya nandi namaze kuzumva ziratesa kuri Spotify na nijya ndirimbo antuka ndayikunda kandi cyane ijya Colors yes ni indirimbo nziza cyane cyane kabisa narazishyira kuri YouTube makusudi kugira nyine kwanza hari azidandaze nice kabisa arazi byashaka Araflo reka dusubire nyuma gato bo iyo tuko turasubira inyuma ntaco bifasha muri biturimwe mu bihe tugezemwo ariko ico bifasha abantu kumenya tu histoire y'abartiste babo ni sawa Chany Queen ntigeragira isoni kuvuga yuko mwize gukundana yuko mwize kudatinga hariya mwakundanye igihe kingana gute Araflo na Chany Queen umwaka warakwiye oya yarameze nka 7 yego imyaka indwi bon yeah no mpamvu kapo yanyu yaravuzwe cyane of course ariko sambuze be mwahibanye neza mwahibanye nabi twahibanye neza turavuga ni bya bindi bivuga ati umva rero sheri reka tugarukize ngaha bye canke ni bya bindi usanga byaraheze siro bivuga gusa byaraheze ex wanje okay ariko ibyambaye ko igihe jora byumvise
ariko aravuga ndiko ndavyumva uko nyene ndiko ndabibona mu réseaux sociaux umwana Rahma sigwiwe ubu rero byaguhindukiye ko bwana nimba atavyo waruzi umupira waguhindukiye ko gute ngo Rahma ashobora kuba ari gwa aya nukuri je bon ushobora kubibisa umuntu yigeze no kubivuga Facebook vraiment sisi nzano wa Facebook jena ahubwo torakundanya Rahma donc oya twakundanya afise Rahma yego mwatangiye kundana na Afsera mwatangiye kundana Chany Queen Afsera ndikiye uramubwira ati Chany Queen ivyo bintu n'ibiki sinamwandikiye ni iga ni vie privée yiwe gusa afise impamvu yo kubivuga yego wewe twibiri banga wewe yarigeze kubikubwiye oya mu myaka se mwakundanye yarabwiye ati ico nzi gusa nziko bakundanye numwana wa Chanel kandi je twakundanye afise umwana yego kandi nawe waruzi yuko ari umwana nivyo nzi gusa afise impamvu yiwe yabivuze kandi nawe bwari ubwa mbere wumvise avuga ko Rahma atari umwana yego bwari ubwa mbere kandi ubwa mbere yaremanga ko ari umwana wa Loli niyo mpamvu mejeje kubwira ko afise impamvu ziwe yego abariko barabikugegeka ko nawe tubabwire gute bareke bivugiye gusa wewe wana ari watumye na Loli na Chany Queen shabaheba bazingire bari bikundaniye bajya ba asha wone pia kama papulo lilo umva umusheri wanje fise ubu yigeze kuba umu ex wundi iyo c'est tout à fait normal nagira nkanguke nazi kugira uvuga ati umusheri wa office ubu yari umusheri wa Loli oya yari umusheri wundi yes abantu barakundana bagahebana bagafatana n'abandi kabanda c'est normal na Lolilo sumusheri wiwe wa mbere yego bari bafise yarafise abandi yarafise uwundi yes okay voilà araflo tukatujero mu tuntu dusanzwe utubazo dusanzwe araflo biramaze gushika karera mu rukundo turone tubazo ngunda kubaza abartiste abastar tumenye normal cyane umutima kuko ndamaze kumva vraiment ashura wakazi sana kuri karamu y'umutima c'est normal biramaze guhebwa yego deception nyine baraguheba yo miskin niwe gushikira wowe oya bizo gushikira rero araflo biramaze guheba jewe nawe uramaze guheba yego ubuguruguru umaze gukora utazigera usubiramwo bwarubuwe nabuguruguru waciye wapi vraiment vya vrai araflo vyo kuja gukina umupira bakubujije gusohoka ni umwana ibintu nk'ivyo nitwo tuntu sinigeze ntiba jewe nigeze unywa inzoga wapi nta nzoga unywa wapi vraiment rumogi wapi kabisa how big you reader mini maji bro mini team water wikubitira amazi gusa amazi kabisa wow okay hama turiko turaraba nagerageje kurondera swing ya araflo na iwoods araflo wowe nukundi miduga like ndo tufise y'umuduga kusinigera ndakubona si swing yanje vraiment sinokubesha kweli wiryora nyene gume witemera amataxi cyangwa imiduga y'abandi bon si swing yanje bonje nikundira iyo imana ifashije ima mahera menshi je nikundira amazu meza izu kiraho kifise piscine ivyo nikundira abamomi gute abamomi kubera iki umumomi umusheri okay mara ngegana gute sheri yawe wewe sheri kira aramuzi yego aramuzi kandi usanga ari n'abajama boss abajama gusa aramuzi n'umusheri wanje aramuzi cyane nafu abonye muvugana na Chany Queen hazo kuvugana n'umu ex bon navyonzi sinigeze ndamubaza gusa soit nivyo peut-être since okay voilà nakunda vuga ikintu cha swing ziwawe ikintu urakunda gym kiri mu bintu cyambere witwareka cyane nkunda bon kinyume na muziki nkunda football nkunda gukina umupira kandi cyane wote zana bangana mimi tisa bro tisa mbaya tena sana bro mimi nafise na equipe itwa Brothers for Life y'umupira yego vraiment bon none ariko umupira si ukora physique ya boss ça fait partie nayo ramfasha gusa nkunda na gym cyuma kwere bana kweke uri kuri stage kenshi kunda kudukanga nivuwe ubushaka kutwereka iki
igeni challenge mbafise kuri stage. Yes, ni ikintu wokora cyo kugira ngo ari byo biri mu abafana bagukundira. Mbo peut-être nivyo birahari. Okay. Ukuba ufise physique nziza go birakonta quand même. Nakuwa nimeitumikia bro. Araflore muri burundi. Happy. Gusa ndazi ko buhari. Urazi ko buhari. Yego muga navyo yego. Bamaze kuvuga mu vy'imiziki nye. Yarugambere sinzi. Sinzi gusa abigeze kunyira. Yari Burundi yari Rwanda. Ngaha. Aha nyene. Ya igihe mva mu Rwanda. Aha nyene nyuma uva mu Rwanda. Ati Partage we. Babizi ni B-Face, Double J barabizi. No kwereka abajamanye yawe bajamanye nari bo. Igihe bankira ivyo bintu. Twari kumwe. Twarabonanye. Ya. Nicagiye cha Tagata. Yes. Tagata na Primus Star. Ibashaka kwitwara. Yari before, yari après. Yari ico gihe nyene ndibaza sinibuka neza. Okay. Ma rero best song 2022 ziwawe 10. Z'abarundi. Best song z'abarundi 10. Indirimbo 10. Uvuga uti izi ziri mu ndirimo nakunze vraiment 2022. Bon. Abandi koza bambabarire. Oya nacho bitwa. Birasanzwe iyo murafisi byakunda neza. Gusa sino zitondeka. Oya. Mbabarire kabisa. Tuvuge gusa ni 10. Nawe yo bari ya 10 kabari ya nacho ni 10. Ariyo ni nyinshi ahubwo ariyo indirimbo ya D1 ijya ni Zero. Zero ariyo ya We Love Music. Ni Kilometer. Yes, ariyo na ya B-Face yakoranye n'ujya mu sister. Bwiza. Yes. Akaba na ni Aline. Yeah. Ni Aline San. Okay, Aline San. Ni zinga kwaza benjeje kuvuga. Ni start. Ariyo ni na ijya ndirimbo ya Double J n'ujya mu Petit. Ibisus. Inzoga ni be. Inzoga ni pani inzoga ijya mu Petit. Niyo mu Burundi. Niyo mu Rwanda. Tuvuge niyo mu Rwanda. Ujya mu Rwanda, ujya ni featuring Rwanda. Mbona nayo narekuza ariko. Ziraizina. Non sinoshiramwo. Nacho. Aziho tuvuga zose. Okay, araplo zirakwiye ntacho. Ya, boni nishi ayo nigera Fariazi aherutse gusohora. Ni 2022? Gen 2022. Ndabizi 2022. Yes. Ni nyinshi bro, ni nyinshi kabisa. Ahubwo barakoze cyane kabisa abaririmvyi Burundi. Umuziki w'Uburundi kuraryoha ya Wizzy Boy, Easy Boy ya Buja Ville. Ndashuhiwe. Yes. Nijya ndirimba. Urumva ko arafashe nuba ko umviriza indirimbo z'abarundi. Ariko muri abo bose rero umustar asohoye indirimbo utegeza ku umvuze ko yasohoye indirimbo w'umurundi ubura amahoro mba kuyumvirije ninde. Sha ni na bose. Ego from ego. Kunyine ubura amahoro ati iki ametoa ngoma sibinisikilize. Bro ni wote. Ni wote sababu ega benshi babazi gukora man kandi bariko bakora bifatamo neza. Ego. Inkuru maze kumvira ko babaza yari inkuru yiye. Story maze kuvugwa ko iragutsitaza. Si no. Ya Dramatique 2022. Madame. Ni nyinshi niyo ndirimbo ya mbere muri 2022. Ni chanson de la bien sûr. Wewe. Kuri wewe. No si ndirimbo ifise amaviews menshi. Ari kuvuga kuri YouTube. No ego. Niyo ndirimbo ya mbere ubiravye basi ndirimbo. Mu gukundwa mu iryoshe ya mbere mu gukundwa. Yes. N'abarundi bose. Ndiko ndabaza. Ya views ya yakuye. Oya ro Rwanda shoko bari no Burundi. Ya njye madame ni nziza cyane vraiment. Nziza cyane. Ni nyinshi. Voilà. Nakubagije. Inkuru imaze gutsitaza wumvise
yakuvuzweko mu buzima mu buzima bwose kuva utangura kariyeri inkuru imaze guca mu gutura vuga no it is too much man mu buzima busanzwe ntacyo basi story kuvuzweko ubabara ibintu bikuvuzweko ubabara nibiki araflo ikintu ushavura gake sindabiha umwanya yego uko umuntu akunda gushavura ivyo bica biza automatique machabu iyo ibintu byamushavuje nuko inkuru yo mbabaza jewe ni ubeshi ikintu nokora yego arafurishura commentaire bien sûr iyo akubise commentaire mbi navyo byose urabyishura mbo ama commentaire ari negative ndarabisha amaso yego yego voilà arafloreka duheraheze ibintu bigustressa bigustressa bitakuryohera muri industry y'umuziki w'u Burundi nibi ibintu like bitakuryohera vraiment muri movement ya muziki ni byinshi tuvugiye tugira sinaho bavya bibiri muri génération muri génération côté chanteur producteur byose promoters journalists boss ni ibintu byinshi bro ni byinshi ama TV online ni biki atakuryohera kuri iyo ndakunda kwibaza kubera ndiko ndagira ama research shaka kumenya ibintu babaza aba artiste ma online TV nuko ata creativity nyinshi bafise ni bijya nyene ikibazo ama creativity babashaka kuyakora ugasanga barababuze mwibye nyene ega bashaka kugora ama creativity n'aba star babo nyene hayo ugasanga namuze urisi Nko par exemple wenda gufashe jari gano je nakora cyitwa comment nafata umu artiste ngamushira mu duga tukatugenda like ayage n'abafana biwe umu artiste rero ugira guhuyo mwanya rero umuyerereze umunsi wose nico kibazo wigeze kurondera bangaye batari bati imana imuhezagire cyane bface nyambere kigaba ni wa mbere ego kandi kandi araduserukira wa kabiri okay amaze kundondera jewe oya voilà ubuga si creativity rero mative online ba créer cyane babe creatif ego apana bijya nyene question zijya nyene ya ibintu bigomba gusa yes il faut créer ego mu bibazo byose araflo nomajije aha twako iyi location faut kumbaza man parce que upakodesha bangiro na sasa ni location ni muhira ni kwa mtama ego muhira kabisa wiwe parcela hiyo ego voilà araflo ndagushimire je mumenga sinzi ko hari ikindi wari wifuza ko ushikiza abantu nibagiye canke se ntakozeko ikindi nikijya nyene ari indirimbo iri ikurasirikira nijya nyene hakuna matata igikorera umuti kirigira sindaba satisfait n'ama views abandanye yes umbishara ku minsi 3 tu peux on va ushakomba satisfait ihere kukora ama views nyene bien sûr nanje shaka ama miliyoni shaka kuba umiliyoni kandi ndirimbo yawe yambe comeback yawe menga witanguye uko ndirimbo yawe yambere duze kuri urugero okay ni nguvu za artiste barimwo canke soit parce que ni indi stratégie yo gukora n'abandi bayangaliriye hapo 2022 ikintu kibazo nama mperezako 2022 tugiye kumwishyuza iki arafu abafana twese tuzokwishyuza iki 2023 sorry 2023 tugiye kwishyuza iki okay mani shimwe urakoze muri January wadukubise bombe yakuna matata ariko 2023 rero akazi yego okay collaboration nyinshi akazi en general uzokora cyane kandi cyane imana iduhuze gusa imana iguhuze voilà nigiye kibazo takunda kubazwa n'abamenyesha makuru udakunda for real babimenyereho arama TV online arabamenyesha makuru arabigano byacu of course bumva ati je nagenda kumukoresha igano arafu kibazo vimana gikunda nigihari ibibazo byose ushaka kubyishura mbose no vyishura gusa hari ibintu utokwishura devant camera yego okay ega ni nabantu benshi bariko turaba ni benshi voilà nigico tumusubirana Chany Queen tusubirana
ni giki cyo tuma usubirana na Chany Queen ni giki cyo tuma usubirana na Chany Queen Chany Queen Chany Queen umu ex wawe yego ariko nace aba ex barasubirana birasanzwe umusheri wiwe bro nani niyo muheba biga birasanzwe bo si ntabyo tura preference turase misi bimumbeye oya ariko ni giki cyo tuma basi ni giki cyakuryoheye muri periode zanyu icyangiyohe c'est du passé man byaraheze byararenga yego ariko ni giki cyo tuma basimusubirana bro iyo kisumoye kasaniye atanichonganisha jamaa bro maze kukubwira afise umusheri wiwe nanje afise umusheri yes basi ngico tumuhebe umusheri wawe avyumve namuhebe ngico tumuhebe navyumve kuko ndazi biganana biraha bebe ikintu kizotuma genda guheba kandi ucumve nibijya nyene baheba abasheri babo nico byabe ni nyene bituma bijya nyene muzi yego nta bindi yego ariko hari ibintu byinshi hari umuntu bageza avuga ati jewe umudemo wanje ndamusakana n'ama message y'undi muhungu muri bo Jesse sinotanga ama detail gusa ni ibintu bizwi naho urabizi gusa ni ibintu biri ni c'est entre deux personnes iyo byabaye tegereza kwicara tukavugana yes okay on doit décider ensemble okay yeah man okay araflo basi okay kubera ki bebe utaramushira en public navyo nkunda yego parce que abandi ntibace bakase nivyo birimo aba haters ni benshi aba haters kubera ko yumvira aba haters nuko barahari badushaka normalement badushaka kubona araflo baby we bro nibikene bro cyane uritinyira muhebanye nibisarisha nivyo byose birahari birimo yes ushaka mkihe achana kimya bro ariko bebe waramaze kukidogera segunda fanya mariage mtamuona bebe waramaze kukidoga ngo posting ya ni vie privée bebe nu postinga nunkunda ndaza badando byabo bebe kuri utashira en public kuri kumunyegeza nk'urumogi nuri umusare wewe ato Jewe nuri umusare nuri umusare nabwo mumuzi mugeze kubora musheri wiwe apari ya mariage muzi azo muzaya mubaze ibibazo nyene Araflo rich flow God son Jewe najyo sana bro reka ndagushimire rero reka mfate time ndagushimire murakoze cyane kabisa kutugenda matara yo ariko urafata umwanya ugagira tize yijwe cyane ahubwo cyane urashaka kumwigisha wo kwigisha abantu kuri yego kugira umuntu amenye kuririmba nk'urujugi rwanje ruvemwo ntangure kuririmba fresh no travail ni travail travail okay apana kuzuranywa ibintu bikanye niho napfiriye araflo wewe nushaka kuririmba kandi ndazi kuririmba ara ariko bihebe rero utangure kuririmba kandi ni sacrifice bro sacrifice araflo yo bro tufanye hivi ndugu yangu jeda urakoze cyane watuyagishije byinshi biryoshe nibaza abantu baza kukura mu bitari biki ibimeze neza mu vyakire bitameze neza mu kiganiro bavyihoze bate pembeni sivyo none turabana b'abantu turabantu ari umuntu yumva yinamu yakavari yakakubita urukomante sikamara ko nongera bitugane si urofata ukica wivara none nk'umuntu avuye so ariko droit d'expression liberté d'expression irabaho liberté birabaho kandi biri mu bibuze muri industry yego mu Burundi nk'ubu wumvise umujournaliste ariko arakuvuga ku radio canke tugize ama analyse nyina akunda kugira ama analyse tukundagira analyse ugasanga araflo ingorane ya araflo nakunda kwambara amabutura for example kachubaba mo bivana ça bivana n'umuntu gusa je nakubwiye ko ibintu biri negative ndabira bishamaso nta mwanya ubiye yego okay araflo uri muri babantu uri muri babandahijeje uri muri babantu bavuga bati umuntu je wanyanse nkamenya kwa nyanka twogendana uko nyene noka uko nyene twogendana cyane uvuga uti jewe uvuga uti jewe ngigwako unyanka nakuchana tunamalizana sitaki ubanafiki bon ni vyiza ni vyiza ni kuevite kwa kukwa bavuga iki ingia guko nyene yes gusa jewe wewe nkoresha silence cyane gusumba ibindi yego
umuntu wese kunya kwa kwanka nta bitwaye muri abantu ko nyene ego ego arme yiwanje ni silence. Okay, message tigura shura muri WhatsApp zimeze gute? Message utishura kuri WhatsApp ni zihe message z'ubuhe bwoko utishura kuri ndibaza ko abantu ufise muri WhatsApp n'abantu nimero narigise je nyene ushaka ko muza murayaga wewe ego n'abagenzi la plupart. Okay, n'abantu tuzinanye rero shari nta message nimwe bakwandika utokwisha iri negative. Ni kurya nyana kubwiye mambo poa silence ko bien fresh msikio wako ni mbaya nini poa okay nta kindi arablonda gushimire rero urakoze hariko haramuta umuceri ngaha tugende kurya karibu kabisa tutakula karibu tadame njye mandashonje karibu tugende dufungure bakuze ba Isaac TV Drizzy rabisha kamera ye ino rero baturabe tukumwe na Gatsan nari kumwe ndamuyagisha nije ariko ndamubaza ibibazo bitandukanye murakoze cyane mwese mwaduhaye umwanya mwateramanye natwe twambaje ibitari bike vyiza nkuko yabivuze mu vyakire ibitari vyiza mu vyihoze mu itwararike ibikenewe ibidakenewe mu vyihoze je twaza classic Drizzy behind the camera in Isaac TV. Isaac TV. Oh.